Nawapenda sana wafana wangu na habari. Sasa ni kitu gani unaweza kuambia watu ambao wako wanatufuatilia kwenye kule Tanzania, Kongo, Kenya? Nawaambia baende kwa tumbo tuzogenda kubatembera mu Rwanda beef na Yaka kandi rero ya mu Rwanda naho nabonye hariyo vya bintu nikundira za nyashi kayembe nyasi habanze n'ubundi bita Yakamanire niwo nyine ko twohaburana ugeje n'abantu benshi barakunda kugeranya na Yaka sana kubera ngo Yaka ngo amajambo ntahera je sinzi ngira bayasaritswe tujya mu cema nakeneye one day bazodutse mbe nawa mujama mbe ninde wari wavuze Gitafu ndakeneye kubita kuri ese icayi urumva rero bya nawe ndamuzi si wo muri nivyo bakorana ntutse mbebe ni dogoredi bya nawe amateka yiwe ni soya Natasha nawe ni so zakishwa je hano yaciye sinzi imbagiye Nigeria bana weshira yo Petrap ni bintu bihabura egereza mushireko mikro atwebwire oya urayumva wenyine ukuntu sobaniki piano amadesa umwana akoze kumanga imanitse ibiganza umwumva ucudaya ntabi ya ndirimbo ya Superbat igeze reka indirimbo ya Superbat iracako ujya mutama no kuri doye kapera oya reka amadesa avuga ati bibaza ko watekereje oya je ndi so sakishwa love day igyo tsina waye kudyumva love day rukundo rw'umunsi ndagoye beat doye kapera oya kimwe gusa beat ngahira hari niradira hari ngo kimwe gusa ngome ndabereke Ibana weshira yo Petrap ni bintu bihabura egereza mushireko mikro atwebwire oya urayumva wenyine ukuntu sobaniki piano amadesa sosa kishwa sinyagato bayumvise ntibaze kudokanwa badafise imisari akahurana siko Natasha giteze me piano tinandi ndashira yo piano yego Natasha nawe ni sosa kishwa je hano yaciye sinzi imbagiye Nigeria bya mudada arakaze mugo numudikuba jina naho ndamwita umudada ntakiri muto ni umudada kukubera abona ko bitanamusa n'umwana abafise kubera aganeza atasa tugende mu gihugu cy'u Rwanda wewe urakurikirana umuziki w'u Rwanda cewe mu Rwanda sindabazi sana kubera cyo mu Rwanda sinzi abonjama hakajama kasoya kabiti yanjoheye ukubita kuri nimba ari muri noro nihe babarao Gitafu bamwita kuva mu gihugu cy'u Rwanda bamwita Gitafu arakaze oya ndamwemera sana kwe yaramedise cyo nakunda umuntu base akuri ikintu kazari hit ngo nkaciye mvuga ati nkutse ikintu barice nka medita no mutu kameneka sosa gupasura kicwa avuga ati ndaje cyatse amajoro ntaryamye ucyumbya ngo basubitse ngo sisu sha ako no muhigiti uwo muntu akuyigita inzara cyo naciye ndakashare karakara uwo muntu ariko aranatsa avuga amajambo dakenewe ndamufashe anima n'abafise ugwembe ndora umutabuza kweri abandi bahagarika ibidahagarika oya hewe barihenda basire birarura kweri the wing umuyaga utabone kuwiyumvira urumva usanga ari umuyaga no wabona umuyaga ugiditsese ugaza kwaruje mu buyenzi ubukitse mugo ariko ugiditsese magwari ya Irondre utatsuri piyese ni yakankara naho ntarapfurumva cyo cyakina ndacaca na marima ntutse ukuri ipoto ko bace batsinda ibitego barinziza wonya Real Madrid none ubona ko abarayeka twakoze amateka Real twakoze amateka Barcelona twabikuye kora jewe nibanume jewe shigikira umuntu ari hit niko jewe meze ubu Real yo kubitwa Barcelona muri Barcelona niko meze rero je no bimpore ushigikira abakomeye wewe oya yetse nyina base nshigikira umuntu ari kukiva gatsinda one nkace nk'ubu ubona ko cinaze gutsinda gutsinya bamwe bigira ngo ni abande ngo baheshe barakahura na Yesu ago yaga n'inkoni ngishe vaye
igane ngone gasa kujya kuyagonza umusatsi we nubona uri kwera ubona oya uri kora mujya mu cyama ubona ubwini bwe butonze kweri tutabeshanye bigarara abantu manu ubona ukamengo wapi mane hari amakonte adahari ushobora kuzana ikintu ciwawe wenyine ijya nkoni hagitse none ujya nujya arando shahidi ko nayitanguye kuva mu bwana je tugikorana bajya bari vini kuki kuri Niko TV na bawetu mu madeni risetse chefare bwa yari bwa adutse umutwe mugorero ubu rero yabonye amatifa kuma murondera bajya bona nibihemu nje ndabaza ajya amatifa yo bamurondera bamukuma kumukura amajambo kugira urofa bavuge mudomesa amadesa tumwitege ko indirimbo ya Superbat muri no misa soba rumwiri nzokwirira Superbat bimeze gute bimeze neza ko cyo mvuga Superbat ni bati gugwa tuwa 35 ni bati rimwe n'umufuko hariho n'imisumari imifuko umva n'uruganda rwiza ngo wa musumari wabambaye Yesu kwerura hari kwerungana gute tunarikoreye ibati cyane umva ni yashire kirambirana na hariya muri noro nakuma ngira uku yashu ibati kega barampaye tize adi simbidi tize yampaye muri kandabe ngo bwawe yuka ngo yahora wangana yuko mupfamwe ngo amanze ngo yikora amabati ishyamba bazere simbizi n'ukuri n'ahantu hari ishyamba baje naciye mbona amabati 8 irasi yashirambirana kugira ngo arabe hano ku mutima teya ivyo bito teyo komba ndayigwana kamugo jinda keneye akazajya muri Superbat nanshira abona ko ndabishoboye kuvuga ndomo jinda keneye bazumpa akazi ku kwezi gara abantu beshi gura kuda twahwanye musite nabaratse ko bayikubwiye ngo mbega ngo rero ngo baraci muri Superbat ngo baguhaye miliyoni ngo 10 n'ingaye je bampaye ifana ntibabize barambo bampaye ifana kuba ati we madesa dufise umunwa ati ebana tugera kure nacina mubwira ujye mu boss waho Simone icyo munwa wanje Imana yarawuhezagiye ndaramaze kusengera kandi no musi turi kuri Anasea uko n'abantu bacu Anasea wandise Anasea cyanye kuri ntutse ya Kings Family Burundi urabona ko niko ndagwaniraho ko mbamwisho yabo nyene ntangorane zawo naje dufitaniye kandi je isho nshaka ndakeneye amatifi meshi tuzokorana bya nawe ndamuzi si wa muri nivyo bakorana ntutse do mbebe ni dogoredi ke nawe amateka yiwe ni so yambwiye ati we amadesa yuguriye shop ikaze mu kanyo wewe nduga nisajya kugindwe none kugindwa nawe zo kukabuni mugumuduga umera nkutsa ku soko musi ya wapamba classic ishapo ipantaro n'imizigo myinshi ibaza umuntu yabaye muri aba muri Amerika aratswambeka egasiba abantu batasi kwambika ni nkakaruni nka Oscar ana Oscar cyane ni Gaboy nabantu bakwambika ibintu bimeze fresh kuri barabiza bacene ni Gaboy afise impuzu zikaze mugari ko urumva tuko turavuga kuri kwa ntutsenye ni Gaboy uratsikari ku soko mu Kanyosha hama fashion ari mu ntutsenya fashion Oscar fashion muri village abona abantu bafise ibintu bikatse ko nambaye n'ikintu cyawo mvuga ati mana umutima wanje cunetsewe nubwo usanga ubundi mbe ahantu badandariza impundu z'ububonobono ni he ari ubundi ngo cyabuma ngo bafise impundu zambara n'umuntu avuye hariya muri noro ntatsi kwambara ikinyuma wagasize none icese imbere umukosi inyuma twese wahetsagiwe kora bakurikira bose azoca bakwitira down ngo ntabwo nikuba ubu ni mu birato bebe icyaraho bagomba cumbira ingari wirire kandi je nkakunda n'umudemu atanga keye hari umudemu twari kumwe ryari wa mudemu yaririmba hari umudemu araho mushasha yakararirimba indirimbo shasha yonga mu Burundi mbe ni unuwaye indirimbo shasha twahwanye mutema araho mushasha umengo ni Meira wewe sike twari kumwe wenda guhamagara ariko arampamagara ngo madesa nkeneye ipica wamupono we diceweze dishenze kuguha ipica tutse kujya hiti wewe bitatse hiti wewe je umwanya vyantwaye ati wewe wa mukobwa we turi natasa uza kunsaba ipica
bicare nk'aba bacumbira ngari we avuze ati alo Madesi basi uricaye ubunyene ukacumva ati Natasha alo Madesi mama none nomero singitse alo Madesi meze neza sha inukunda shimira Imana tumeze bo tindashimba sha mwamikazi umva nawe nyine akavuga ateko sapere ya Natasha wiyo reka hamusi amamagara rero naraye nyene ndi mu bipampa nyene pambutse n'ingore akacupa iyo apere maze kuyibona tubone Natasha taro mwamikazi mana wonangura kumusengera yararyohewe sana yashambwe tuwe Madesi tuwe nzokubwira shate we ntangwano ufitaniye n'abantu tinzokubwira ate nawe ugaruka ndakugubita yambwiye ngo ntazokubita imigere imitwe iyo mitwe ro ncengo yanzoyibroka kayemu batose ngo ubundi ngo n'uyundiye bana tenze guma mbroka yego Luki Jasa Luki Isaneza yindi mpwemu ayandi marori Madesa wavyibushe none gashasinge gasinga biruka birashikira ahantu kimwe bisaje sinkine kuvyibuha sana nk'aba bantu ugomba kwibera nka Lil Wayne eska waida Lil Wayne walai I love you so much nubo kubari ati Madesi yego tukoma tuguhuze na Lil Wayne cyane top Davido Nigeria Davido muvugana gutya rushandaba umuntu azishongereza tukajana jewe novuga nawe akacamubarira kandi nashaka nyene ko yoca nkubita mu mutwe nka Davido nataka kandi ari icyongereza how are you Davido I love you so much my people is your boy Madesa from Burundi tina enjoy Nigeria bana toyaga ariko bacuma mvuga basa nk'ikirago kandi we Madesa we umenya icyongereza sana cyane umuntu afata mu mutwe sana bigaca n'impamvu cyo n'imiziki yanje nta wunyandikira basi bakubitira igiswahili gitoya bazi ubona giswahili rutse vipi mukanya tunashukuru uko bien safa bje nakuona nawe nakuona mtu wangu unapendeza amesi sana lakini Madesa kuna watu wengi wakikuona wanatamani wakombe picha unawaambia nini anawapenda sana wafana wangu na habari sasa ni kitu gani unaweza kuambia watu ambao wako wanatufuatilia kwenye kule Tanzania Kongo Kenya nawaambia baende kwa baende banipatie subscribe ana share mimi natoka niko mtoto wa Burundi mimi najua mimi niko na tara nyingi Waswahili watakwambia kosa pesa one watu pata pesa waone tabia yako unawachia viatu wala birai si unaona Diamond zamani unamuona sura yake hizi sika nakwambia tia hera safi sana nakubali kuna siku na wewe watasema Amadesa tia hera muwafana wakiniona nikunaenda kule Tanzania Kongo Kenya nawaambia ati Amadesa boy from New Burundi unaona sasa Amadesa nikwambie ni kitu gani katika mimi nakwambia mimi niko Murundi jina langu ya Kiswahili bananiita waza soja kuwaza soja kupasua kichwa Afrika shoki tenja so kuna watu wa Rwanda hivi na Jetafe pale ukienda kumuoji Kiswahili hawezi kuongea Kiswahili ujue Kiswahili Wanyarwanda wanapenda English sasa ni kitu gani ambayo unafanya kwa sababu ujifunze kuongea English bitu kitu ni kidogo vitu bari so anaweza Kiswahili none sikomba mwisho unajiwaza kama ujui Kiswahili ni myaka nabaye ngaha mu muti soza kicu yagora muti yago ndamutse na Nzovu habanze n'ubundi bita Yaka maniro niwo nyine ko twohaburana ugeje n'abantu benshi barakunda kugeranya na Yaka sana kubera ngo Yaka ngo amajambo ntahera je singira abayasaritswe tujya mu cema nakeneye one day bazodutse mbe na wamujama mbe ninde bari wavuze gitaf nakeneye kubita kuri ese icyayi
urumva rero eba yarakenewe azoduhutse nawe kwe na Yaka bajya bazima nduzokora ikintu izokwiyuka mu mateka naho izoba yarahonye bazogatayana amadesi ariko na Yaka kwita the wingi umuyaga ngo cyo ndaje niyo mpabura kweri nigira ngo n'umuntu ngo ofise amajambo menshi gace niyo mpabura Yaka twohaburana ebana twokubitana neza yego genda Kigali tumusange tuzogenda ayo nimba batatsava bankura kuri stage nkakikukire gusa nuko twigivyo ntibituraba tweko turabana no stress je na bifu na muntu oya chumwa sefise ninda yiwanje tuzogenda kubatembera mu Rwanda bifu na Yaka kandi rero ya mu Rwanda naho nabonye hariyo vya bintu nikundira za nyashi kayembe nyashi bana hari umudemu gitse kunyarekera w'umunyarwanda ngo ni sawa ngo hero ngo meze neza ngo cengo ndumuturage mbega umuturage gisigura iki umunyagihugu ngo cende umuturage ngo wo mu Rwanda wa mudemu yariririmba indirimbira umubaririmba na Fitsu indoro isa nunzenyama mbega Charina nina wa mudemu muremure agomba kugira amenya agomba gusohoka ujya nyene aranyereka video ati nawe urarenze arambwira amateka ya Fitsu ukuntu ngo babonanye ngo sha ngo abarundi ngo murabahanga ati ntavyo waruzi cyambwa ati mana yanje ikinyarwanda akoretse mu video nyabaki kumenge video yari ikara yo video yaranyeretse namugati menye yari wakera yari muno yanyeretse aka video nyine tsono ukuntu satifisa katayiketse yaratwenze ndamutongoza ndamuhakeya kuratsi ko abahungu bese batafise urukundo kuryohera abadade muzina ramuryoheye ngo acambwira ngo urafise imistari myinshi aca bebe araseka jambo ubwira nakaheka jambo ubona ko umudemu hajya nyine wahekiye gutongoza vyanze nakaheka jambo wewe ugwana kakomba ya mwisho candamwemeza ko fise nka 50 kwa bani ko demu acha yemera ryo ngukumbe ngo waratunze aho nyene ngaca ndamuhenda ndamutwara nkamugura vya bintu vyizi sosi nyama ngo umugabo niwe ngo bajya abandi naho ngo bakaca bambwira amajambo ndayage wowe ni sawa kacibona batanga kwiyegereza ku mutima tibisi soma bikombe vyiwe ndakubita kuri ga cyamo bete muri nemazi Ana ngachamba Nago Amadesi nikidukani unaweza kuambia ambaye wako wanatufuatilia kwa hii saa na wabari sana na wapendaga sana so boy shashikede sa boy so cha kichwa so cha kimasoe gari so peace danger so love day high level day wing kweko kumuyaga walete uone watu pata pesa baone tabia yako love day tumalizie hapa basi izina rishasha ni love day ariko ndabakunda cyane mwe muko muradukurikirana kuri Anashare Batimix ni eglise kandi rero sasa ntibagi hayitse imisi batanshorera mana yanje tanga yari mikasha yani bagitse imisi batanga ya nimero ya nyene inzo aragetse rero muri no misi urabitsa abantu tuba twipangiye nyene inzo haba hageze tanga ya nimero yawe tanga ya nimero yawe yeso guma to yivuga umwanya wose urasiga kwinomero batsondondera ndazi batanyiboneye cyo wanje agwe ni gufata inomero za Amadesa tukazikorera contact zigazuma zicanga Amadesa ati contact ya Amadesa basikagacaho uratsikara abantu bafise umutima mwiza baguma bandonda ati Amadesa ariko twogucorera gute kumwe gaca baca ku bandi rikace ndabaryohera arasa no kuyaga n'umuntu n'umufana nkamuryohera ati vipi sasa Amadesa je ni fresh je ndacho fise je nzobaha inkuru nacho yaturemye tutari abagambanyi nabo igiti kirakwiye cyane babazi Amadesa asante reka twishimire kwanza ariko aradukurikirana bari Arabia abari Sauza Tanzania Dar es Salaam kandi Madesa akeneye kubaka ibyo baguma bayabika amafaranga abakobwa bati bakobwa nikanabo agombera mu mugikana bigombe kijyowe uraza abakobwa kiratanguye yego kiratanguye ahubwo rero sasa rero ugitse ikintu nyibutse uraza umudemu kashikana imyaka 18 ibyo myaka rero yoronkera ko umugabo mwako mabika amafaranga bagaca batangura gukura
ngo bakutse imyaka 30 none uza gutongotsa umuntu afite imyaka 30 ibaze iyo myaka yose mu bubibi none we mutsobaho gute mu bubibi gasha umva kari kode yakatse ndatsotwara uyundi muri toilette agwaye ninde mbatari kibaza abacani mariko baritera ubabazo n'amasigaye biterutse icuma ngo batene babakunde urumva ama audio ofisa hani meshi baba ex bakabarungikira aba diaspora bakarungikira ivyo birofa naho bacara nkasa nk'umanda babona bari kumwe n'abandi bademu barababesha ariko barababesha guragutsa je navugishije ukuri ahubwo barungika amafaranga bapfuye hanze barababesha n'abayesikro hari uwo ndabona nyose namukundasha akanamuguriye n'imodoka agaca agenda mu bandi bakobwa hakumwe urukundo rucana rutari ruhe amadesa bananite mapenzi unahindiye ni mapenzi jereka ndakubaze madesa urose umuntu wewe kubaka kweli yo mana yanje none si woba papa naka yo none sivyo yivuza kuba papa none papa dio oya aye papa pisotsa sengene kuba papa pisotsa gacenda kutsegotsa n'aka fenisisi ndumwana wo ngaha muri raratsa abanyerirare ukuntu bashuwanye imbabura n'aka 18 usanga afise umukuru munyerirare kwa n'abamasura bitse n'abamasura barubaka amafaranga bararonka no mu masoko angaye ku munsi si 20 mu mwaka umwe abatsanya umugore mu myaka 2018 ni mama rero jenge ni umugore azimugwe vyarimwo apana abagore bakubura muri Amerika nta nakimwe kwera bazisha ariko ararondera apana babandi bace batemwe guhenda ubuzara bakabwutsa umugore yironderera nyine umayisha amapana bamwe usango ngwe ntagora kutabesha nkawe begurakoze ubona begurakoze utunga umugore atachakora kweli gurakoze bana gufashe oya abantu bose bakora dugana bakimero bakore bironderere niko kabahungu twaraciye ubwenge utsorabe kera Samedi basanga ngo pipi ubu nindagira pipi ngo Samedi kubera abahungu baramaze kwitahura ntakeneye kwibwa atsane wa muntu ataca azomumarira tukeneye umuntu mutufashanye kandi kwisimezerasa apana no bavuga kera ngo umugabo ngo azojya arushe ngo umugore avyararushe ubu turoha twese niko mva mwisho avyo kwigira ngo urumva turi mu kwezi kw'abakenyezi Imana bahezagire kukubera aba mama baratuvyaye batugendanya amezi 9 mu nda niko cima matiyumviye ku nkorora ino ndayiwanje yumviye ayikora y'abanyici akaririmbo turirimbe tuko turayeregeza ndagukunda mawe ndagukunda yo mawe mwiza n'umuvyeyi wa mbere umumama ni sawa mugari ko n'umupapa niko turirimbira aba mama n'aba papa nawe ntibo baririmbira aba papa uko aba papa urabona kugira ko uratsi yashibira akaririmbo k'aba papa aba papa mubawe yandi amapfisho aba papa bakuze kudutwara baby oya umuntu ndosura kubona badutwaye baby ni giti kiremerewe ubu abadesa reka dushimira abantu reka dushimire le grand ingénieur asanzwe akora imiryango myiza bamwita Party Mix ariko aritegura ingoma shasha nawe ne Party Mix asanzwe akora ngaha kumbaho ingénieur reka dushimire Batimix easy Batimix wakoze asante reka tugushimire na fresh igitega vyagenze gute asante cyanibuka niyo yari karavuga ngo ingoma kwa asante niko yitwa hapo ni hoje jona kwitse uri umwanditsi nimetse nk'ababandi bawurege baciye batsima nk'ibuji vyagenze neza bro gusa urumva nyane nako yakabiri undo sinumukumbuye nako yakabiri ndatsubungira kayembe igitega niko de yakaze mutibanga warageze igitega akabazo kamwe kanyuma ikirere cy'igitega wakibonye gute ni fresh ubona no haba man urafise abafanari oya agore ubu baha abanyagitega ronse kubaza ngo madesa mwamusize ahubwo tugende kuyabakuramo tuzogenda mu misi ndabazaniye n'ababa n'abanyonga bacavuga teko
kanyaga Jobless bari abandi kote mu busa nakazaniye za nyasi bakoze cyane asante sana imani bahetsagire